online. No munsi turi Bubanza, turi ku ishure rikuru rya lycée Gisovu, lycée Bubanza ni lycée Bubanza. Then ari umuntu afise impano tutamenyereye, tuvuga ko tutamenyereye ariko mbwa turayimenyereye, mbwa ni impano twese twama turiko turifuza ariko mbwa bitashobotse kidushikira. Iyo mpano rero no munsi n'uwo muntu nyene kugira impano niwe tugire turabire hamwe, niwe tugire twumvirize ukuntu bimeze, ukuntu bitanguye canke ndazi ibintu vyawe nuko nyene. You were the world at the beginning. Mugumane na twebwe aba Facebook, YouTube, Instagram, ni Cool Bros TV, CBTV, mugumane na twebwe. You were the world at the beginning, one with God the Lord Most High. You're here and glory in creation, now reveal it in our Christ. What your beautiful name it is, what your beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What your beautiful name it is, nothing compares to this. What your beautiful name it is, the name of Jesus. No kugotwa na goso dana mitwa bande none. So Jenny twa Izivyose Anne Marie. Izivyose Anne Marie twomumenya gute, twomumenya ari hehe no mwanya? So ndi muri Sebubanza ko ariho nyene sanzwe niga, kenshi niho mba ndi kubera ariho niga muri interna. None twebwe uko dushaka kuba twadusanga tukuzi, abatakuzi bavuga yuko ava hehe canke vyagenze gute no kugira atangura ibintu vyo kuririmba bitanguye ryari? Hama je kubatanzi mva mu Kamenge, navukiye mu Kinama ariko iwacu muhira ni mu Kamenge Buja. Hama kunatanga ibintu byo kuririmba nyene sinzi n'ibintu nisanzemwe muri je nyene nisanga ndabikunda, gusa nabitanguye niga mu mwaka w'9. Abagenzi banje nyene bambwira tujane muri travail, kenshi imbere sinakunda no kuja muri eglise ariko bakambwira nyene tujane, nisanga nyene ndabikunda camitamo kubibandanya. Mu nyuma urumva tuvuga yuko utigeze ugira impano yavyo kuvuka ivuka canke sinzi? Kuva nkivuka navyisanzemwo, narigeze kuba niga mu kigo c'ababikira. Ico gihe nibuka umenga ko nagiye muri chorale mfise 2 ans, niho nyene navuga ati je nja kuririmba ijwi rya kabiri. Rero nyene ndagenda muri chorale ndirimba ijwi rya kabiri, numva nyene abandi bambwiye ati urabizi vraiment, ati urabikunda, ati birakubereye vraiment ijwi rya kabiri urarizi, bandanye nyene camitamo kubandanya. Nukuvuga novuga ko ari ibintu nisanze nyene biri muri je no banaravukanye. Iyo ndirimbo waruhejeje ni yande? Ni wawe canke? Oya, iyo ndirimbo nari mpejeje si wanje, ni indirimbo ya Hillsongs zijya z'abanyamerika, ntabwo ari iwanje gusa, indirimbo zabo ndazikunda. Umuridere wayo ni umukobwa yitwa Sela, nawe ni ndamukunda, gusa hanini nkunda gukurikirana cyane umuririmbyi yitwa Snatch, ndamukunda gose kubera dusa n'abavuga cyo kimwe. Woshaka kundirimbira gatonye ndirimbo Snatch? Snatch umenga namba nihenze Munyafrika umenga that's Munyafrika, vyoshoboka ukayiturimbira canke ndazi urazivye kwa? Okay, indirimbo ya Snatch nyene afise indirimbo nyinshi, gusa reka ndirimbi iyi. You are here,
moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, waking in this praise. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, right in the darkness, my God, that is who you are. Oh wow, ufise ijwi ryiza mbe nta n'uwundi muntu ariga yakubwira ko ufise ijwi ryiza. So kenshi barabimbwira gusa nyene n'ibintu sinzi je ntavyo nibonamwo ariko benshi barabimbwira. No nje ndabikubwiye. Merci beaucoup. Mama wawe ntahiga yabikubwiye. Oya mama ntarabimbwira ko uririmba mu kinyegero umva batabizi kwa. Oya barabizi ko ndirimba gusa n'abapantekote mva ntibavyitaho ibintu nk'ivyo. Nabona uri mu pantekote nca ndavyumva. Jewe nakuriye muri Eglise Pentecote ego n'ubu kandi niyo ndi. Uramaze kwinjira muri studio ko numva ufite ijwi ryiza kwa. So ndamaze kwinjira muri studio gusa ahanini zari featuring ego. Hariho nk'imwe nk'umuntu umwe mu wamahigeze kuga featuring ninde? Ego n'abajene nyene bo ngaha ibubanza nyene ntibaratera imbere gose nabwo baratera imbere. Hariho umwe yitwa Monfort twigeze gukorana indirimbo yitwa Adolescence. Hariho n'uyundi yitwa Bahati Love nyene twigeze gukorana indirimbo yitwa Turinyegu yiharije nyene ni gospel ego. Akantu waririmbye muri Turinyegu yiharije ukansubiramo cyane. Akantu naririmbye muri Turinyegu yiharije je naririmbye kuri refrain nongera ndirimba nyene n'agapaktika naga couple kambere gatangura naririmbye yadukunze tutamuzi niyitaye ku bubi bwacu yadutoye turi nabwa aduhindura abana biwe mbega ubuntu bw'Imana yacu bwatuzanye kuba mu bwami n'urukundo rwe ruhebuje rwatugiza abana be bwite turi umuco w'amahanga turi nyegu yiharije. Oh wow, that's so nice. Uririmba neza ariko. Ndashaka ndakubaza aho ubaye nganye mw'ishure. Then bihora bishika yuko mugategura nk'ibintu byo kugira nk'ibikorane katuvyita ibikorane kubera gusanzura umukizwa muramugira nk'ibintu by'ibikorane mugategura ibikorane byo kuririmba gusa atani ikindi kintu kirimwe ari kuririmba gusa. Ego bihora bishika nyene twagira ibikorane tukagira nka concert ugasanga nyene concert yabaye na jendo ndi mu barongoye team nyene worship team ugasanga nyene concert irabaye ugasanga nyene ibintu byiza cyane. Iryo jiji wawe ushaka kumbwira yuko warigarukirije ngaho nyene nta nihigano nari muri garurijana. So je ndamaze kuja muri competition zishika zibiri ego zahe canke zimeze gute zitwa gute? So ariho nyene competition nyene ya mbere nagiyemwo ya Burundi Nove yariko irabera mu Burundi bwose gusa je ndibuka yuko noba narabaye umwe mu bambere baserukiye abaririmbyi mu ntara ya Bubanza. Hama indi nyene competition nagiyemwo twari team nyene The Sowers Group nyene team ya Abuja turagira nyene competition n'andi ma team byari nyene ibintu by'ama eglise iyo uco gihe mugenda userukiye Bubanza iryo igano ryagenze gute wabaye wakangaye canke vyagenze gute? Iganwa ukuntu byagenze ntabwo byari byoroshe cyane kuko
twari kumwe n'ubanza ari umuhungu yitwa Kingi nawe ne vraiment arabizi gose aho n'abandi bahungu benshi n'abakobwa bava nyene kwiranda gusa nyene narashoboye kuba uwa mbere gusa nta difference ndende ya jewe na Kingi usibye ko noba naramusumbije inota rimwe yego ni urumva nivyo neze guherebwa amashi uwo munsi uba uwa mbere byagarukiye ngaho nyene ntibavuze ati uko abaye uwa mbere nta namba two musore indirimbo namba twogira iki sinzi so ukuntu byagenze twebwe baraproclame nyene baravuga babaye abambere baca batubwira yuko yari demi finale ko bazotugirisha finale twararindiriye nyene ko finale iba twarahuze turacarindiriye n'ubu so sad bro ivyo bintu birababaje ariko ndumva munyuma vyacu bigarukira ngaho urumva ari demi finale deja demi finale urumva nta nagashimwe kwa tuvuga gute oya nta nagashimwe baduhaye nyene usibye ko baradufelicite nyene baratubwira ati murabizi ni mukomeze mubandanye ubushimwe bwanyu canke se amaprix tuzobaha batanu bashoboye kuba bambere mu Burundi bwose munyuma mubandanije muriko murabaza ntimwabajije mumvirize yuko basi no mu zindi ntara ko boba bariko baragira amahiganwa nk'ayo nyene canke ndazi ego twarabajije mu zindi ntara baratubwira ko baragira amahiganwa ariko ntabwo bashoboye nyene kutubwira yuko iyo finali izoba twarababajije mu matubwira ati rindira mu kwa kane mu kwa gatanu gusa urabona iyo amezi ageze cyane aha ngaha ubu nta bantu hororirimbira canke bakagutuma ko ukabaririmbira ngaha misaka uko mbona n'abanyeshuri mwigana umenga basa n'abakwemera kwa oya gusa kenshi na kenshi ndakunda no guserukira ishuri mu bintu byo kuririmba gusa n'ahandi henshi ndagenda kuririmba mu ma-evenement atandukanye si ari nko mu makonsere nyene ibintu nk'ivyo n'amaruange speciale ibintu nk'ivyo uri mu wakangahe aha je ngaha ndi umufinaliste ninga muri 3e langue utegura ikigo namba uhejeje yuko uzoduserukira mu gihugu umva ko nkuno munsi for real ko nkuno munsi uri guserukira ishuri hanyuma najyari waserukiye intara then muri iyo minsi iri imbere tukwiteguye kuzoserukira igihugu cyane sindabizi gose gusa muri vision zanje birimwo sino ngaha gusa mu gihugu n'ahandi hantu henshi birimwo muri vision zanje kandi ikintu ndiko ndategura kuri je novuga ko kizoba ari kikimazi inyuma yo kwiga amashuri yanje ndiko ndagerageza kwiga musique kugira ngo nyene bizoshobore kumfasha muri talent yanje kwikorera indirimbo jenyene ndiko ndakoresha na musique numva ko ari ikintu kizomfasha nk'ubu kuba ko ndi kwishura ntivyokunda ko ndabiha umwanya munini gusa inyuma y'amashuri ndibaza bizokunda ushatse kuvuga kwiga musique ubushatse kuvuga yuko uriko wiga iki uriko wiga kuririmba canke no kuririmba birimwo gusa kuririmba apare yo kuririmba ndamaze kumenya dukeyi mutu utwo maze kumenya ni dukeyi nzokwegera n'abandi banyigishe byinshi gusa ahanini ikintu ndiko ndashaka kuvuga gose ni piano kubera ko iyo bari nkayo base ya musique ni piano nayo ne irimwo mu bituma umuririmbyi amenya kuririmba canke aririmba neza yego uno mwanya ubona yigejeje sindahigeza nuvuga ko atantambwe ndahatera kubera ko nzi deja nzi amanota 3 amanota 3 ni nka twebwe dudasaba tuzi piano kwa amanota 3 nzi ni do fa na sol sawe tuvuge yuko tuzogaruka wayimenya cyane shasi ndavyiteze kubera ko ubunya ndiko ndaheza umwaka kandi umufinaliste harakazi kenshi cyane nyene kwishuri umva nta mwanya munini sigaye ndabiha nta mwanya wa repetition ndonke
ego peut-être nka après nyene y'amashuri. nuko numva umenga za vision zawe zirapfuye. Oya Ya zirapfuye vuba zirapfuye kubera ntabwo zipfuye kandi nta nubwo nazihagaritse gusa nabaye bugabanye kubera ko amabanga abiri ntabangikanywa cyane uyabangikanije ariho imwe usanga nyene wananiye rero nashatse nyene mbanze impeze ibya mbere hama ibindi nzoce ndabibandanya nyene mu gihe cyabyo kandi bifise n'ingufu nyinshi. tuvuge yuko Anne Marie yuko ari umwana wa kangahe muhira? Jewe ndi umwana w'icumi. Izwa ko hariho n'abandi bana inyuma ku ruhande. Hari umwe nyene petite sœur wanje nawe araririmba akunda kuririmba ijwi rya gatatu. Ego ry'abagabo mwese muyandi ko musanzwe cyane mbuza ati aririmba 3e voix nyene rya gatatu rega umenga ni ry'abagabo sinzi nkaje rya gatatu ry'abakobwa mon frère. Mbabareje ntabije ibintu by'amajije wenzi bamubari adega. Umva uri umwana w'10 hamwe no w'10 mumva mwese turi 11. Ego abo babiri bonye niyo aririmba. Oya ntabwo ari twebwe twenyine turirimba gusa navuga yuko ari impano nka famille yose dufise kuko guhera kuri mama numuririmbyi aririmba muri chorale kandi ndafise n'abandi ba grand frère babiri bari hanze bajanywe nyene n'ibintu bya musique kandi birabatunze birababeshijeho. Washaka kutubwira ubwo si Fortran yinde gabaje? Oya umwe yitwa Emmanuel undi yitwa Jean-Luc umwe avuza solo uwundi avuza batterie nyene bagiye nyene ku bintu nyene bya musique bakorera ama église. Peut-être turashaka kuba tungira nuko nye bataririmba nawe tware kuba tubazi. Nuva yuko nk'ivyo bya musique nkuno mwanya urana ko ukuzoba usa no bihagaritse then kwiga musique umva nuva ko ni piano. Nuva ko ugeze hariya naho urafise ubushobozi umva ugeze mu Kamenge iwanyu urafise ubushobozi bwo kuzoca ubandanya w'iyo piano canke bizoba bihagaze pour dibokwa? Oya ntabwo bizoba bihagaze ubushobozi ndabufise kandi ikintu cyose iyo ukeneye urumva urashiramo umwete mu kukirondera. Ego ndabisaba pianiste benshi b'abagenzi banje haro nuwo ntashe muri vacances ahora nyigisha ndashobora kumwegeranye nakanyigisha kandi yumva piano ayifise muhira wewe biroroshe ndagenda iwabo canke tukahurira kuri église akanyigisha. Then nk'akabazo kanyuma ugaca tugusezera Anne Marie akunda iki apa y'umuziki? Apara y'umuziki apara ibintu byo kuririmba ibintu byo gomba kuko ndabizi neza na neza yuko ikintu cyambere ukunda mu buzima yuko ukunda kuririmba yuko ukunda umuziki mu jambo rimwe bisanzwe naho ikindi kintu cyakabiri. Cyo kibazo kumenga kiragoye. Goye so inyuma y'ibyo nje ndakunda gusenga ndakunda kubera ko ikintu ukunda mu bisanzwe n'ikintu ubu mara umwanya munini uri kurakora nukuvuga havuye ivyo umwanya munini ndawumara ndi gusenga nyene canke ndawumara ndi mu makirite nyene atandukanye ibintu nk'ivyo. Ariko Imana iguhezagire. Amen amen namwe bahezagire. Murakoze cyane kumpa umwanya kuganira namwebwe nubwo tubafashe mu mwanya w'ishure twafata ngira netide ngira mugiye muca muja mu etide mugira ibihe byiza n'ivyigwa byiza. Murakoze cyane. Namwe murakoze kuba mwaje hano ntabwo nyene numva namwebwe mwafashe umwanya kugira muze hano. Ego namwebwe mwafashe umwanya murakoze mwari mufise n'ibindi byo gukora ariko mwavuze ati reka tugende muri lise namwebwe murakoze cyane. Merci beaucoup. Imana ibahezagiye. Thank you so much. Tugiye tunahezagiwe mugiye n'ibihe byiza murakoze cyane.